Yes, Rejima TV, reka tubaramutse cyane. Ku maskrini yanyu murabona ko muri kumwe n'abantu babiri. Umwe ni Regis tukuramutse cyane. Mahoro gose. Yes. Akaba ari nawe wenyine Rejima. Yes, turi kumwe Burundi Rwanda na Labere cyane amenyereye muri Citizen BT. Hello guys. Labere umeze neza? Ego, tumeze neza cyane. Ya, okay, nanjye mumva ni homme de changement. Okay, rero murazi ko muri kino gihe abajene benshi bakunda kwidoga yuko akazi kabuze, ubushomeri ari bwinshi. Mbega mwebwe nk'abatumiri bacu Regis niko mubibona? Oya, Jesse ko ndabibona. Akazi muri ubona gahari? Akazi karahari. Akazi karahari kuko cyambe no kuko twari nk'abajene, akazi rero kava mu byumviro byacu, ushobora kubura akazi nibyo aho ngiye kugasaba mugana uko ikintu cyo gukora. Nta masho kubura ikintu cyo gukora ari muzima, afise umutwe yiyumvira, nta muntu yobora ikintu cyo gukora. Bon, peut-être ariko muga hari ngira ngo benshi bariko ravuga ngo akazi karabuze. Niba bandi peut-être bashize mu mutwe yuko gukora akazi ari gukorera ubundi. Ni babandi bavuga ngo nzoronka akazi ndepole diplome yanjye. Ko nizi iki ngo mukoronka akazi iki. Aha. Abanye nabakavuga ngo kubasinzo kumaje kurondera akazi ngo kudandaza ngo umuntu ndandarije canke muri restaurant runaka, uroka atazi ko namwe ashobora gukora ivyo agomba kuja gukorera abandi, ashobora kubikora hama nagakoresha abandi. Oh. Okay, Rabe. Niki woje ukivuga ko mu gihe hari abantu cyane ko atakazi gahari. Boje nibaza ko akazi ntigashaka kubona. Kubera ko uri kurabiraba akazi simpaka ugende kwicara mu biro cyangwa ugende kwicara ahantu kanaka muri entreprise kanaka. Umuntu wese ategeza kwimenya ko nawe ari entreprise. None abo dufate none abonye nimba mwe na Regis muri ko mwimeza ko akazi atakabuze. Oya nta kazi kabuze. Tuvuge rero ababivuga n'ubunebwe no kutabona icyo bokora ikibazo kiri. Ababivuga nibaza ko ari kutuguruka mind. Icambere na mbere bamenye n'ikihe kintu bakeneye kuba mu buzima cyangwa bakeneye gushikako. Nimba wifuza gushika ku kintu kinini yasima ko uhere kuri kinini. Bashaka gutangurira kuri gitoya. Kikagenda gikura. Création y'akazi ni ikintu umuntu yiyumvamo akavuga ati shobora gukora ikintu kanaka canke shaka gushika ahantu kanaka. Hamuga créer wenyene. Bon, par exemple, hariho nk'umuntu ashaka kuba yidandariza igurete mwibarabara. Uwo muntu ugasanga kumusarunguka amahera atari make nko kukweza kunguka amahera atari make. Mugasanga n'ubundi yagiye kicara ajya mu encadrer nko ku kazi ku ishure kanaka. Ugasanga amahera yunguka. Wenyine aravuga ati vraiment iyo fuma basingana kwidandariza igurete. Wasanga aronka make amahera yaciye mu cubahiro gusa bwarubusa. Rero niko kuvuga ko abantu kenshi babura création kandi bakabura no kumenya n'ikihe kintu bakeneye kuba mu buzima. Okay. Bwana Regis. Dufate wewe nk'umujene nawe ushobora kwibaza ko byo bikomoka ku bunebwe mu kuvuga yuko juste takazi. Bikomoka ku bunebwe ikindi naco bikomoka ko ne kutamenya icyo umuntu arondera. Ugiye utazi urondera utoraguye. Iyo uzi utorondera nko utoraguye. No kucino byo kwibarabara. Uramenya ngo icyo ndondera ni ikindi naco mparanira. Donc no gishika ko gute muri make. No gishika ko gute. Mugabo ko d'abord uzi icyo uri kurarondera. Hama gacurondera rero buryo ki ugomba kugishika. Nayo abantu bakunda kuvuga ngo nta kazi kahare keshi usanga jewe abantu mbona yuko bagomba no kwerekana ishusho mbi ku gihugu cyacu. Uko cumenya igihugu cyacu twaragowe, twarakenye tugico gukora. Oroke ivyo gukora birahari. Rondera ikintu witeza imbere ukore nko kora bere yabivuze. Urashobora kwiteza imbere uhereye ku kintu gitoya hama gatera utera imbere. Burya nuko abantu benshi mu gihugu tubuze